Ya mana dusenga mwami mana turasavye udufashirize Uburundi, udufashirize indongozi zacu mana, indongozi zacu zigira umutima rugabo rwame rufise umutima ukenguruka mwami mana jewe koresha umwanya ndarambije ibiganza vyanje hejuru nsabira son excellence wacu umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye mwami, umuhereze mwami amagara meza, umuhereze umutima rugabo, umuhereze umutima wo kurinda wo kwamakunda izi ngabo wamuragije mwami. Jewe mwami iri sengesho ndariteye nsaba mwami uzibire imyuka mibi n'impwemu mbi abakoroni bo babe bafise ku Burundi ndetse n'abansi bose b'igihugu cacu ciza cy'u Burundi mwami. Ndagusavye mwami udufashirize cyane mwami indongozi zacu kwera kuri nyakubaho umukuru w'igihugu cacu hamwe n'abamukurikira bose mwami, nibaze bagire umutima w'ubuhemu, nibaze bagire batinya ikintu na kimwe mwami, baze bame bizira neza yuko bari kumwe nawe. Nibo bakunda kutubwira duti turi kumwe twese birashoboka, ati dukore dusenga dukora mwami. Ndagusavye rero mwami ubafashe ubaho umutima ukomeye abakuru b'ibihugu bo muri Afrika benshi mwami, cyane cyane bo muri kano karere kibaga bigari mwami, ubafashe bagira umutima ukomantaye. Ivyo ndabigusavye ndakwinginze mwami mu izina ryawe gira, amen. Guys, nta muntu numwe nga kuri inosi atazi ko Imana iriho, nta muntu numwe atazi neza yuko yaremwe n'Imana, nta muntu numwe ngaha atazi neza yuko ivyo akora vyose abikoreshwa n'imwuka yahawe n'Imana, nta muntu numwe nga yiremeye umwuka wo guhemeramo kugira avuge. Iri sengesho ndariteye mvuga ati jewe kwanza koresha umwanya ndanse icitwa umukoroni mu gihugu canje cy'u Burundi. Abakoroni nta ciza cabo, murazi neza yuko abakuru b'igihugu bose bateye imbere, abakuru b'igihugu bose murabiye kuri ba Ibrahim Traoré bo muri mu gihugu ca Burkina Faso, urabiye Varisito Ndayishimiye ngahe wacu, uravye muri za Tanzania, urabona neza ko abantu bugaye umukoroni ndetse no muri Kongo. Mu Rwanda ho nyene niho hantu bacemera umukoroni, bagifise ubwoba yuko umukoroni yobugarira. Uno munsi Ububirigi buriko buja inama n'ingingo hamwe n'ubwo na Amerika bwo gutera Uburundi, bwo kugira Uburundi kwera Uburundi bwarabananiye. Uburundi abakoroni bamaze imyaka myinshi cyane barondera igihugu cy'u Burundi, birabanka birabata kwa amazi. Rero twebwe twaramaze kubibona neza yuko ataciza cabo, niyo mpamvu inyigisho ukoregeje kumviza inyigisho janye z'incubahiro mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'inyigisho za Ibrahim Traoré, urabona neza yuko bifitanye isano, kuko nabantu bonyene bavuze bati turakwiye kwikurako zina mukoroni. Umukoroni iwanyu, Abarundi wabo, Abanyaburkina Faso wabo, Abakongomani wabo, Abanyarwanda wabo, Tanzania wabo, Abanyagandi wabo, Bakenyi wabo, urumva ibihugu vyo muri Afrika iwabo. Musho kwiyumvira muti ivyo bintu uvuze ngo Amerika n'Ububirigi buriko burategura gutera Uburundi, ivyo bintu ntabwo ari kinyoma namba, ariko ndaza kubasigurira ukungene Ububirigi butanguye kuyegereza Uburundi mu gihe kuva 2015 bwigiwe kure cyane y'u Burundi, ariko muri uno mwanya Ububirigi buriko buriyegereza cyane Uburundi. Burya mu bisanzwe Ububirigi na Amerika n'igihugu kimwe, birakorana. Ubu Bwongereza na Amerika birakorana. Ibihugu bidakorana na Amerika niboba Uburusiya, za Ubushinwa hariya aza muri Vietnam, za Vietnam hariya. Ndaza kubabwira n'urugendo son excellence yigeze gukora muri Vietnam, ndabasigurire ico gwari rugamije ugo rugendo, ndababwire n'inzira z'ugo rugendo inyishu yago. Burya mu bisanzwe leta iba ihagarikiwe n'Ububirigi canke na Amerika, iyo leta ntiramba ku butegetsi, kuyo leta idakurikije amategeko y'ivyo bihugu ntiramba ku butegetsi na gatoyi.
Ububirigi bwaramaze kuvavanura n'u Rwanda bivanye n'ukungene misiyo bwahaye u Rwanda babona ko umengirigira batakwa amazi bakabona neza yuko umengo inzira yonyene isigaye niyo Burundi. Uburundi nabwo bwaramaze kugarira izina umukoroni, imfashanyo twe nitugitinzwe n'imfashanyo ndetse sabo gusa na kera je nkiri muto nari ntunzwe n'imfashanyo zava ku mupatiri yitwa Buyengero mu Kamenge, ariko yarapfuye imfashanyo zirahagarara, sinapfuye narabayeho kandi narakomeye cyane. Ariko ugerageje kuraba ukiri mu bigwa vy'imfashanyo ubona umengo hamwe vyohinduka wo bupfuye, ariko umuntu ateza kumenya kwigwanako kwibako we wenyene. Mu bisanzwe rero Perezida w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yarigeze gufata urugendo, sinibuka neza umwaka, aja muri Vietnam, mu gihugu ca Vietnam ndibaza abantu bahora baraba amafilme barazi neza ko ari igihugu cyarangwamo intambara cyane, intambara. Mu bisanzwe Vietnam ni igihugu kizi kugwana kabisa, udoja kitagugumwa kabisa kutunga ryacu. Vietnam barafitana amasezerano n'igihugu cy'u Burundi cyo gufashanya ku bintu by'intambara. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kibayeho kizi neza yuko hari abansi benshi cyane bagikeneye. Rero ni igihugu rero cyace kiravuga ati ntegerezwa gufata inama n'ingingo nkakora ikintu cisangije. Uburundi bwararonde bigwanisho, buryo Burundi bufite bigwanisho bikomakomeye cyane. Burundi bufite abagwanyi bakomeye cyane bagize amaformation menshi cyane, kuko mu kwikingira intwaro zose zagiye ku butegetsi zitipanze ku kintu c'intambara. Murazi ko na kera ba Salomo ba Dawidi bande basauri babaho babategura intambara, bitegura intambara. Rero igihugu cya Vietnam kirafite amasezerano n'igihugu cy'u Burundi. Ivyo ntavyo nzi cyane, ariko narabonye buryo umukuru w'igihugu agiye mu gihugu ntabagiye kuramukanya gusa bisanzwe, abagiye kungura ubumenyi, kurondera ivyo abona neza yuko adafise kugira vyiyegereze. Rero impamvu rero abakoroni badashoka barekura aka karere n'izi ngwano ziri muri Kongo z'urutavanavana ko mubona, nukwera abakoroni bazi neza yuko itunga riri muri bihugu vy'ibiyaga bigari nk'uko abanyarwanda babivuga. Ndavuga ibihugu vya East Africa, ndavuga Kongo, izi za Tanzania, za Rwanda, za Burundi, izi za Uganda, zahe. Abakoroni barakeneye cyane ivyo bihugu kubifata mpiri, kuko nivyo bihugu muri Afrika nzima bifise ubutare, bifise itunga rikomeye cyane gose. Barazi neza yuko nkamwe bo bareka bakikorera ivyabo. Ibigi gihugu cyacu cy'u Burundi canke ibi bihugu byo bihugu bikomeye cyane gose. Abakoroni barara amajoro, barara barota inzira zose zobaho kugira bafate aka karere nkuko babiciye muri Kagame na Museveni. Baragerageje cyane no kubifatisha bande. Abakoroni kandi iyo babonye umukuru w'igihugu aje ari nyuma y'ivyumviro vyabo baca bamwica. Akarorero baramwishe Nkurunziza, nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Burya n'umukuru w'igihugu yaje apinga yankiriza ibi bintu vy'abakoroni, aya majambo y'imitwarire y'abakoroni, aya objectif yabo babaguherezi bakaca bagaruka kuganza. Urumva bakurondera kwitunga, umukoroni akurondera kwitunga akaca akugaburira. Umva agukuye kwitunga ni nka kwa kundi umwana ufashe ibisigi vy'umwana urabiriye ucyumugaburira, kandi ariko icuriye ni kirekire cyane gusumba icumugaburiye. Rero Pierre Nkurunziza barabimukoreye, baba Gaddafi bare bakoreye, n'abakundi bakuru b'ibihugu babikoreye. Umva uje upinga imikorere na objectif zabo n'amategeko yabo baca bagukuraho pe. Ni nayo mpamvu barara amajoro barondera ingene
son excellence wacu Evariste Ndayishimiye bomwica kugira bashike ku ntumbero zabo. Ikindi kintu abakoroni bariko barondera cyane Burundi, bariko barondera cyane kuri igihugu cyacu Burundi, kwanza nino ntwaro yitwa CNDD FDD. Ino ntwaro ni intwaro yabananiye kabisa, kuko ni intwaro yagwanye imyaka myinshi cyane, ni intwaro yifashe, ni intwaro iri magabo cyane, kuko ni intwaro imeze igendera nka ryaragira ivuga rijya Ndadaye yasize avuze ati hapfuye Ndadaye ariko ntihapfuye bandadaye. Ino ntwaro urashobora kwicana ariko nanakasigaye na wene objectif ni imwe. Murabona imikorere ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza n'imikorere ya nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ko ari imwe mu bisanzwe, ari imwe. Rero abakoroni bararondera cyane ino ntwaro ya CNDD-FDD kugira bayikureho. Niyo mpamvu bagerageje kurema za Red Tabara, urumva, niyo mpamvu bagerageje kurema imigwi myinshi iza ipinga igaragaza ibibi, baragerageza kuyirema cyane, bayishiramo n'uburyo bwinshi cyane, ariko birabata kuwa amazi. Uno musire objectif bafise niyo kwegereze intwaro baboneke yuko umengo ngo bariko barayifasha, kumbe bakeneye gushaka kuri objectif. Duhure mu gihano gikurikira. Murakoze cyane.